ashavuga ati umupapa nk'akubaka gahotera umwana vraiment nimuze musubire kugaruka gukinira nga umve mama yararize ndamwibuka yararize ararira naho bose taratemba kandi turiko turakina ari karabira cavango nimuze subire kugaruka ngawe erega yari mama kuze yaratwirukanye bica biterana rero uwo musa twirukaniye ko n'uwo musa naciye nagazana ibikoresho sinari ndabimenyereye kumbe ko bino bintu babikomeye nkumva umenga no biheba ariko abantu bari hafi yanje barafata barande magatima kugeza n'uyu munsi namashaka kubiheba nkaguma Rivera ari mu ba actrice cyane bakunze ngaha anye mu gihugu cacu cy'u Burundi ndetse ndamuhaye kibanza no mushira muri mu bambere nirihe ari ugusumba barari nk'akarorero k'aba actrice wewe uvuga ati aba actrice ndabona bari hejuru yiwanje gatoyi je ndabafise nemera Fanny Ravine n'umukinyi mwiza Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je ntari Jesus Carmelo ndi ngaha anye ndi kumwe n'umu actrice musanzwe muzi cyane ku izina rya Rivera asanzwe kandi ari umukinyi wa film akongera akaba umuririmbyi wi ahimbaza indi nibikiba so ndi kumwe na Rivera umwe mu bantu basanzwe baririmba indirimbo za gospel kandi akongera agakina amafilm. Rivera umeze neza namahoro urashima cyane pressure nyinshi bisanzwe Noel yagenze gute nukuri nyene ni je nabonye bwarakeye nkuko bwari bisanzwe bucama burira so ni Rivera tumuzi cyane mu vyerekeranye na filme. Rivera yoba yatangiye gukina filme kuva ryari? Nibaza haraciye nk'imyaka 2 ngoma nk'inzi imyaka 2 nangiye gukina filme yego. Rivera yoba asanzwe afise filme ziwiwe ku gatwe kiwiwe cyane zoba zishika kuri zingahe? Ndafise umwanya ndafise n'indi my story iri kirasohoka nizo gusa nazindi zine nagenda kinamo n'izabandi n'izabandi. Rivera kuva aho yatanguriye umwuga wo gukina filme hari byinshi yagiye ahura navyo ndetse intambamyi ndetse kandi hari n'ibindi vyiza yoba yaraciyemo kuri Rivera n'izi ntambamyi yagiye arahura nazo. Nibuka ko intambamyi ya mbere naho yenaye niko umunsi wa mbere nja muri shooting ya filme naratakaje ivyuma. Naragize ikibazo ivyuma nari nakotesheje amatrepie ndatakaza ivyuma bavyibagira muri bajage abantu nari nabindongekanye mbabirije kubiriha umva gufata ukariha ivyuma by'amafaranga menshi naco ibari challenge ikomeye gose kandi ico gihe nari ndabitangura byasa nkaho nariko ndakora igikorwa atano buryo bufadikana n'Mfise. Ikindi bidura gukunda guhura naco ni abakinyi kugambana caga sanga location twaronse baratugambaniye cyangwa abakinyi ushatse kuvuga abakinyi kugambana wasanga nk'umuntu atangiye kumukinisha filme igeze hagati agacavuga ngo ndafatiriwe ndabuze umwanya cyangwa ngiye mu kazi kenshi cyane rero usanga benshi nubwo bakubwira ivyo baba bari basanzwe babizi ko bazofatirwa mugabo bazobikubwira Majama make mugabo ni bimwe avuga ngo nta gikorwa na kimwe kibura challenge nta kintu na kimwe muri isi buri kintu cyose umuntu akora cyiterambere gitegereza kuba mu challenge utegereza guhura n'ubuntu bugenda buraguca intege ariko muri ico gihe cyose gushikiza isaha hari nibindi novuga ko ari vyiza uba waraciyemwo muri iki gisata ca filme usanzwe ukora navyo byo bari ibi. Ndashima Imana narungutse abagenzi narungutse abantu filme yaramaye abantu impuza n'abantu ntari nimvira ko nora nabo kandi yaranyongereje ikintu no kwita courage kubera ko bino bintu ndafise umwete ntavyo wokora. Ikindi yaramfashije kumenya kwihangana no kwihambira ku kintu no kuvuga utihambira nk'ico gihe nibuka ko filme ya mbere twakinye ahantu twakiniye location twarondeye bwa mbere ndabigiyemo mu mama yarambwiye ati ntimuze musubire kongera ngaha kandi uwo musi
yabitewe n'iki yari filime twako turakina mwanya abona igase niyo kumfata ko nguvu iriya se nayibonye uwabifata nkaho menga ni ibintu biri reyel ashavuga ati umupapa nk'uwakubakaga hotera umwana vraiment nimuze musubire kugaruka gukiniranga umve mama yararize ndamwibuka yararize ararira naho bose taratemba kandi turiko turakina ariko arabiraba cavango nimuzosubire kugaruka ngawe erega yari mama kuze yaratwirukanye bica biterana rero uwo musa twirukaniye ko n'uwo musa naciye nakaza n'ibikoresho sinari ndabimenyereye kumbe ko bino bintu biba bikomeye nkumva umenga nobiheba ariko abantu bari hafi yanje barafata barandema agatima kugeza n'uyu munsi namashaka kubiheba nkaguma ndabikora ikindi kibazo no kubaza Alvera uba hari ryari canke hari igihe ikihe Alvera yiyumviriye yuko afise impano yo gukina filme kugira ngo aca hitamo kuza gukina filme nanyarije hari ibindi bintu yarasanzwe ashoboye sinigeze ndabyimvira ko msimana ya film gusa narabikunda iyo nabona abandi babikora ariko ndabyimviriye ndanavyimviye ko no kina film narakemeye ava ni mizina rya Yesu ni ibintu mu majamake nabona ko bidashoboka narabiraba nkabona bidashoboka bitobaho ariko ndashima Imana yuko ivyo twe twimvira nk'ibidashoboka imbere y'Imana birashoboka vyarabaye atani nguvu nyinshi ndabishizemo ari bya bintu vuga ngo ikintu Imana yakugeneye kubaco umve wavyanka wavyemerera kintu ni Alvera kandi amazi imisi ariza abantu ku ndirimbo asanzwe ari karasohora ukaca usanga ari karasohora indirimbo zirimwe agahinda bibabaje abantu ndetse bakarira ari benshi Alvera yo babikura kuki jewe sinzi mbona ndabyandika nukuvanye ne numva indirimbo zijuko hama nkandika hama ngabisohora benshi bakunda kwibaza ati bwo bari ubuzima woba waraciyemwo mu kugira ngo ugire izo ndirimbo ndumwe mu bantu bagize amahirwe yo kutabaho bahangayitse kutabaho bahangayitse iyo mvuze guhangayika Imana yaramfashije ingirira ubuntu nitwigeze tubura indya zo gufungura muhira uko zari zimeze ko ariko nta n'umunsi n'umwe twigeze turara inzara nta munsi n'umwe nigeze mbura impuzu yo kwambara nta munsi n'umwe nigeze mba mu buzima ngo iwacu ngo papa na mama barakwana sinigeze ndabibona nuvuga nabayeho mu buzima nk'ubwo abandi bose babayeho atari bw'abakire ariko ubuzima bwiza sinigeze mbaho muri bwa buzima bavuga ngo Imana iraje gutaha ariko aho aringira Imana yashatse ko nzanaririmba ziyandimo kugira ngo Yaza ko message ibifisa abantu bariko hari abantu ikorako ndetse abo bantu nyene ikorako niho tuca tubona ama feedback Alvera acaguma avuzwa cyane Alvera ari mu ba actrice cyane bakunze ngahanye mu gihugu cacu cy'u Burundi ndetse ndamuhaye kibanza no mushira muri mu bambere nirihe ari ugusumba barari nk'akarorero k'aba actrice wewe uvuga ati aba actrice ndabona bari hejuru yiwanje gatoyi agenda bafise nemera Fanny Ravine n'umukinyi mwiza Dodo Fashion n'umukinyi mwiza Gaga n'umukinyi mwiza barari Mimi n'umukinyi mwiza barari beshi bakina neza pe muri abo bose uvuze bari hejuru yiwawe canke uravuga ati je uyonye ndavye aho ngeze ndamusumba kana ushatse kuvuga hejuru bishatse kuvuga iki mvuze hejuru mbashatse kuvuga ikintu kiri hejuru kibari hari ikindi kiri musi yacu we nka wewe umukinyi witwa ko ari hejuru umwita ko ari hejuru ishingiye kubikogwa of course nimba ari kubikogwa bari hejuru yanje bari hejuru ya Alvera yo bategwa niki ko yatanguye kera kugira ntaje hejuru y'abandi aburiki kugira ngo nawe aje hejuru y'abandi mu bikogwa Abakinyi nabuze umuntu wo kunshigikira akamfata ukuboko kugira ngo nshobore kuza ndasohora ibikorwa byinshi bundi ndamuse ndose amafaranga cyangwa nkaronka umuntu amfata ukuboko nawe mugomba burindwi nkabahereza indirimbo n'abandayisohoye yasha ndazifise zanditse ziruzuye ariko sindabona uburyo bwo kuzikora ariko nzoburonka ndabyizeye ati rero Alvera gushikiza isaha ibikorwa byiyo tuko turabona yikora mu mufuko wiwiwe nta ntererano z'abantu hanze zoba zimushikira canke abantu bavuga ati Alvera turagukunda tora aka kantu kugira ngo uduhe ivyo bikorwa buri gikorwa cyose ngo nashigikirwa n'abantu abantu batanshigikiye sinibaza ko ushobora abantu nibo bashigikira kandi
ndashimira buri muntu wese amaze kuramvura ukuboko kugira ngo bikunde ibikorwa nkora bitera imbere. Imana imuhezagire birenze kwitwa cyane, Imana imuhezagire. Nk'akajambo ka nyuma ubarira abakunzi biwawe n'abantu bakunze kugukurikirana haba muri filme canke mu muziki, n'akahe kantu wobabarira bo kwitega ko muri 2023? 2023 ndabivuga ntakomeje ariko ndakomeje. 2023 nayifashe nk'umwaka w'ibikorwa. Kuko ndasenga Imana ifashe inzoro nk'uburyo bwo gukora ibikorwa uko numva ashaka kubikora. Abarundi bakunda kuvuga ngo impamvu baraba abanyamahanga niko ratabikorwa bihari. Ivyo bikorwa ngo mangerageze ndabe ko vyoboneka. Hama tuzoje turi abantu bifira. Kandi aziko bizogenda neza. Bizogenda neza. Turi mu mpera z'umwaka aho mu Burundi turiko turabona abantu benshi cyane bariko barakora ibiteramo bigiye bitandukanye, haba kuba sanzwe baririmba indirimbo z'Imana, haba basanzwe baririmba iyindi miziki y'ubuzima. Kuri Alivera nta giterama agomba kore muri uno mwaka ko gushimira uhoraho muri uyu mwaka wa 2020 Alivera ari muzima, nta giterama. Naravyifuje ariko ntivyakunze. Narabishaka ariko nubwo ata concert wanje nshoboye gukora nisa narose uburyo bwo kwikora. Mugabo nk'ubaro 31 bandi kuririmba ahantu nzokesha ijoro ryose turiko turahimbaza Imana kandi ndazi ko bizogenda neza. Tugushimire cyane Alivera. Murakoze cyane. Merci sana. Nizere ko nundi munsi tugukeneye tuzoguhamagara kugira ngo tuyage kuri vyinshi tutashoboye kuyagira hano. Of course, kuri karibu nta kibazo. Merci. Ndumiwe.